Bakunzi twamadusanga ijambo ry'Imana mu kigani gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusomye mu gusubira mu vyagezwe igice ca 11 umurongo wa 15. Gusubira mu vyagezwe igice ca 11 umurongo wa 15 handitswe ngo n'amasho yanyu azoyamereza ubwatsi mu matongo yanyu kandi muzokwama mu gahimbo. Mukundwa nkundira ndakwarira ijambo Uhoraho aragomba ngo wame mu gahimbo, ntagomba ngo uronke uyu munsi ejo ubure, naho turonka tukabura nk'uko Pawulo yavuze ngo nize guhaga nize no gusonza. Nkundira ndakwarira ngo Uhoraho arashaka ko twama mu gahimbo. Iri ni ijambo ryiwe yarirungikanye umusavyi wiwe mukozi we Mose. Unyumviriza ubare umutima wabare nawe muri kumwe Uhoraho aranezero arahimba aragomba ko wama mu gahimbo, wama uguwe neza, wama uhinde umerewe neza. Imana ihabwa icubahiro. Iki ni icifuzo c'Uhoraho, ariko nk'uko ibintu byose bifise ingingo ngenderwako kugira ngo iyi kamera ikore, hari ingingo ngenderwako kugira ngo aya marori namba yakore, hariho abavyigiye, hari ingingo ngenderwako, hari ibitigiri bagenderako. Umuco tukoresha uraja mw'ishuri ukiga ingingo ngenderwako, ntupfa gucomeka insinga gusa, hariho ingingo ngenderwako. Naha niko bimeze, turabibonera ku murongo wa 13 gushika kuri wa 15 duheje gusoma. Handitse ngo maze nimwagira umwete wo kumvira ivyagezwe mbagera uyu munsi, mugakunda Uhoraho Imana yanyu, mukamukorera mubihereje ku imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, igihugu canyu azokirekurira imvura mu bihe vyayo, imvura y'agatasi n'iy'urushana, kugira ngo mubone kwimbura amasaka yanyu n'inzabibu zanyu za vino n'imyelayo yanyu y'amavuta. N'amasho yanyu azoyamereza ubwatsi mu matongo yanyu kandi muzokwama mu gahimbo. Ibi byose azobikora kugira ngo mwame mu gahimbo, ariko ica gusaba nuko wumvira ivyagezwe vyiwe, ijambo ryiwe. Abantu benshi bahunga ijambo ry'Imana, isezerano rya kera ngo nivyagezwe n'ingingo ngenderwako. Niba biraba gutyo uraba amahoro, kuko Yakobo nawe aravyandika mu mucete ciwe ca Yakobo igice ca 2 umurongo wa 12 ngo mube nk'abiteze guciga urubanza n'ivyagezwe bitanga umwidegemvyo. Ivyagezwe vy'Uhoraho bitanga umwidegemvyo. Iyo bitahuye uwa mu mwidegemvyo uranesha ubukene, uranesha ubugwayi, uranesha ibikugwaje, ibikujije amahoro, ibikuzibiye. Mukundwa, Uhoraho aragomba ngo wame mu gahimbo, ubivyakire, ubimenye. Namba bitariko biragenda neza ubibarire uti ikisi ubugombe bw'Imana. Uhoraho aragomba ko namba mu gahimbo. Ico ge rero biragusaba kuraba uti narakunze Uhoraho canke narifuje ivy'isi, ndabesha, ndiba, ndaja mu biteye isoni ijambo ryo ritemera. Ico bigusaba nuko wihana ukaronka umwidegemvyo usanwa n'ivyagezwe vy'Uhoraho bitanga umwidegemvyo, avuga ngo nimwihana nanje nzobagarukako. Yaravuze ngo nimwangarukako nzobagarukako, nimwatura ivyaha vyanyu mukihana, niyo kwizigirwa maraso ya Yesu Kristo aboza icaha cose. Imana iguhezagire, iguhe kuba mu gahimbo, wamufise ibikwiye bigutungana nawe kandi usahiriza abandi nawe. Nta kintu kiryoshe kuronka ico wiha n'icuha umugenzi, n'icuha umuvukanyi, n'icuha abandi. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, wame mu gahimbo mw'izina rya Yesu Kristo. Uragahezagirwa cane. Amen kandi amen.